abanyeshure 47 b'abigeme bari mu buruhuko bafise imyaka iri hagati ya 11 na 14 co kimwe n'imyaka 15 na 17 bariko bahabwa inyigisho n'ishirahamwe KitHub zijanye n'ubuhinga bwa none informatique mu rurimi rw'igifaransa baronkejwe kuri uyu wa 14 Myandagaro impapuro zerekana ko bakurikiranye ibijanye n'ubuhinga bwa none. Ivyo bigishijwe harimo gufotora nkuko bishikirizwa na Kazadi Adere umwe mu bigisha bigishije abo bana. Twabigishije byinshi bijanye na digital informatique, twahereye kuri bureautique, twabigishije ingene bashobora gukoresha Word, Excel na PowerPoint, tuca tubigisha photographie, turabereka ingene bashobora gufotora, turabigisha design, kuno nayo mafoto yabo iyo bayafotoye ingene bashobora kuyahanagura no kuyagira neza, turabigisha na scratch, ukuntu bashobora gukrea utujeux, utudessin animé, ego n'ibindi vyinshi. Muri izo ndwi zine urwo rwaruka rwemeza ko rwahungukiye vyinshi mu bijanye n'ubuhinga bwa none, bakanezerezwa kandi n'ubugene baronkejwe impapuro zemeza ko bakurikiranye izo nyigisho. Banezerewe kuko ni certificat ya mbere ndose mu buzima bwanje, nabironse ndabishashaye kandi n'ukuri izongirira akamaro mu buzima kubera ibintu twize byinshi kandi bizodufasha muri kazoza. Naramenye gukrea dossier, naramenye kugira ubudessin animé biciye muri scratch, naramenye no kwandika ikete n'ibintu byinshi. Barakoze kuba barabitwigishije, ntibadukariye nta na kimwe batugize, ico ikikunaniye barakikwereka ko wakinaniwe, ndabashimiye cyane. Abavyeyi banungitse abana babo gukurikirana izo nyigisho barashima, bakanasaba mbere ko bobandanya babakurikirana maze bagashika kure. Hanyuma narashimye cyane kuko ashakwa avuye ku ishuri yacambariye mama mashini, ndabizima ko ayo ma programme y'abariho kugira ngo ashobore kuguma bandanya akora ivyo yiriwe arakora, ariko nzobikora kuko nabonye byaramufasha umwanya wo kwiyumvira handi hantu. Niyo toye telefone acaza mu madesi yanyu yamba bari kararondera yuko yo kora twatuntu, ariko sinzi twebwe turi ngaha, abavyeyi bo ngaha bari ngaha, bararungitse abana ngaha, mugabo hariho abana bo mu gihugu hagati kandi nibo benshi kurusha abana bari ngaha mu gisagara. Ndashimira abantu bo muri FemmeDev n'amaporogaramu yo guhimiriza ibijanye na digitalisation. Ibijanye n'ubuhinga bwa none rero ngo ntawo vyirengagiza kuko ngo ataterambere rishoboka mu gihe ubuhinga bwa none bushizwe inyuma. Bienveni Irakoze arongoye ikigo ca leta setike kijejwe gushira mu ngiro imigambi ikomeza umugambi wa leta wo gukomeza ubuhinga bwa none. N'abandi dusanzwe dukorana cyane cyane turashimikira no gushira ingufu cyane mu rwaruka kugira ngo nabo turufashe gukunda no gukora no gukomeza ubuhinga bwa none, kuko ugiye kuraba muri kino kinjana cya 2021 nitwoshobora kuvuga iterambere tudahaye ikibanza kinini ubuhinga bwa none. Ni nkuko ntidushobora kuvuga ubuhinga bwa none tutavuze urwaruka, kuko urwaruka murabizi yuko rugize umuce munini cyane rwose w'abarundi. Hanyuma kandi murazi yuko ubuhinga bwa none buhurumbirwa cyane rwose n'urwaruka. Rero ivyo aba ba-incubateur nka KitHub canke n'abandi kuko mu Burundi bariho, ivyo bariko barakora n'ibikorwa vyiza cyane rwose bisaba gushigikirwa, non seulement gushigikirwa mu buryo ariko no kubana nabo mu guhanahana ivyiyumviro, mu gushigikirana no mu gukomezanya. Ivyo ni bimwe twibaza yuko bizofasha KitHub n'abandi ba-incubateur gukunda igikorwa bariko barakora no byukundisha urwaruka. Kuri ivyo vyose bidufashe gukomeza igisata cy'ubuhinga bwa none maze guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Muri KitHub babicishije mu mugambi wabo teke kuri bose, bavuga ko bipfuza no gushika mu ntara zo hagati mu gihugu kugira ngo bakangurire urwaruka kwijukira ibijanye n'ubuhinga bwa none.